Zoririmba igitangaza Yesu mwami yakoze ndi kumwe nabo imbere aya ntebe zoririmba we zoririmba igitangaza Yesu mwami yakoze ndi kumwe nabo nukuri imbere ubu rero harageze ko duhakaze umuyobozi wacu pasiteri aze avuga ibirangwa yongere yakire n'abashitsi kaze pasiteri. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ahantu hari Imana gira mugenzi wacu, ahantu hari Imana, ahantu hariho tie Yesu. Haleluya, hariho tie. Numva hari ibintu byinshi Imana igiye gukora ku ishengero ryacu. Amen, amen. Imana irambwira ngo ino ngo nihanga ngo giharije riri ryonyene. Haleluya, amen, amen. Ntabwo muza kwimatanya n'abanyamahanga. Amen, Imana igiye kudukorera ibitangaza. Amen. Tugiye kwakira abantu bava mu bihugu bitandukanye, abo mubakira mu izina rya Yesu Kristo. Amen, Amen. ahantu hariho amavuta. Haleluya, Amen. ngoma nakire umuntu ari rya mbere yoba asa nk'umushitsi mubona hagati yacu, arashobora kuba mu mwanya akidondora akavuga n'ahava n'ikimugenza, hanyuma ibikurikira ni hanyuma mwaraheza gyo cyane. Amen. Amen. Amashimwe cyane. Amen. Amashimwe. Vugira amen. Amen, amen. Gira mugenza ati kaburungu arakura mu kitsi. Kaburungu arakumamije. Mubwira nizwi rirenga ati kaburungu nakusalimia. Nakusalimia. Yesu. Kaburungu irisari. Irisari. Hanyuma rero ishengero ry'Imana jewe hamubona ngaha ku mazina rahawe n'Imana nyitishwa kaburungu. Jewe ndazemva hariya mu bihugu bya kure vya Pakistan vyantuceye kamani Libya hariya muntu muri Angleterre muri Amerika hose ndahaza ajya muri Somali hariya hose muri Krene muri Krene hagati hariya utuzabuka impande yo mu Burusi hose ndahaza. Basanzwe mukora iki? Jewe no kuvuga akazi kwanza ndo muririmbye Imana n'ivyo yantu ahandiribye gaha mwese mwogundagara hasi mukabuburoro turirimbira kari. Jewe ari nk'umuntu agwahaye nizo ndirimba kugira akire Ego yakira ubuzima. Oya turirimbire kweli Ndirimbe nagafata mu telefone. Wego akarimbo kamwe gusa. Okay, ngomba ndirimba karirimbo kabagabo batatu batawe mu itanura ry'umuriro. Ego abagabo batatu batawe mu itanura ry'umuriro. Ego Jaco niko merako hariho n'akantu ubundi bwisi nza gushira ku murongo mpaka mwese inkonda zirekereye no guheza reka ndabahe. Urumva ni abasore batatu baterewe hehe mugobo g'umuriro bambe gw'intuse gw'intare bambe mwitamwe ry'umuriro mwifuru ahantu bita ajya baturira amatafari murahabona ijya furu niyo babatereyemwo mwitanure. Abagabo bangahe imisori ngahe itatu ngoba ntangure.
kono de not iyo ni sawa harabaye abagabo batatu uwa mbere yitwa uwa mbere yitwa Saduraka Saduraka uwa kabiri uwa mbere bambe yitwa Saduraka uwa kabiri ayakoresha umwanya yego ndindira gato uwa kabiri aje kuri indirimbo ntazazi oya uwa mbere cy'amajana nira bibiri ndamurabe uwa kabiri n'abana waje batera mugobo gw'itanura ry'umuriro uwa kabiri kamaye iri muri Yesaya kamiri muri Zaburi nyamiri muri Yobu oya rindira pastor mujyanya rutse dutahe oya rindira gatoya ya none kaburungu oya reka mengo muri Zakayo oya nk'igitabo cyitwa Zakayo kiba oya uwa kabiri ndanyarutse twaguhaze uje gutwirekana gahanje ko dushaka haleluya amen nyitabirire amen kaye Shadrake uwa mbere taratu inshuro 10 uwa mbere nuko mugomura muri Zakayo oya nawe nuko haleluya hari Zakayo ari muri Bibiliya oya none musamushwanira none mugira kwitabirira uwa nyene aza gutesha umwanya abantu gusa haleluya oya none urisengera si wanze ugomba guomo uyo mugabo usiye kuzatora abashitsi ntuzi byabo ntuzi raba nk'amasaha ibyo ndabizi uyu ni wonye yazungurutse muri Keni bari murinde ava muri Shadrake atonda kuri bigwara sinamwakire ntazi no ngaho onye kwa Siyoni uyo ntanaha oya sinamwakire none nk'umushitsi mugoma mu bintebe iyo ngese kuzatora abashitsi rero utamanje kubagenzura siyo bigahagarike kandi ukazoyibandanya ibi uzovyishikana muri n'ibikindi oya garuke none baramenye bibikorwa no kurimba baramenye bibikorwa no kuri Anifu urandabira na telefone yanze ntibaye bayitwaye none agiye kweri kubera umuhungu umwe gusa ayi presence ngo umunyamerika nanize ngo ndatoye inoti numvise Amerika numva ngo muri Ukraine numva ngo muri Somalia ngeza ati kimi cyamamare nanangoye kumva nuzujwe muri mpembe none ageze ati ngo ndumuririmbyi asiyampabura urabona muri isengero abasi babandi bashaho babafunga kiwani kandi akambara ikoti gitagasi muga ntacu ngomba mbwire bagenzi banje tuze turatanga imyanya ku bantu twamanje kugenzura ariko naho ubwiye umuntu ngo numushitsi ko mwijambo nibyo mukatamu atakumanza kuvuga ibindi ngo je ngomba hanaka ngo nzaho ibyo sibyo nukumanza kubagenzura kandi babimpanuye ibintu ugiye kubikorerako